kubera ko umuvyeyi we yahora agufasha yagiye ariko urondera undi muntu agufasha kuko burya umutegetsi akubera umuvyeyi akubera mama wawe akubera byose turakwifurije kurongora mu mwaka wa 2025 mu bihe bitworoshe twarimwo umunezero wari mukeyi cyane bivanye nuko umwe wese yarangwa n'amarira mu maso agahinda n'umubabaro ariko uko biri kose ivyakoretse yari umugambi w'Imana ivyakoretse yari isaha y'Imana yari yageze yuko yo kwisubiza ivyayo abakinyi ba filme baraye berekanye urukundo rudasanzwe kuri Mr Sami ndetse batanze ijambo ubona neza yuko ryabaye irisubira kwerekana akamwemwe canke iginyo ry'umunezero ku muntu wese yari ngaho muri ico kibanza. Nshuti mukunzi ukurikirana G5 Media, nkundira mbanze ndakuramutse nizera neza yuko uri mpunda marembe twebwe turashima Uwiteka kuba tugihumeka umwuka w'abazima, kuba ikiduhezagije ano mahigwe yo kuba muri bazima. Izina ryanje ni Elma Love mwarimu, mbanda hari buri gihe kugira ngo ndabashikirize amakuru atandukanye cyane cyane mu gisata cya filme, ariko kandi no mu buzima busanzwe dutuyemwo. Umuntu wese afise ikibazo, bamwe bafise ingorane babuze aho basabira ubufasha, aho batakira, bamwe bafise ingwara zabuze abo zifasha kugira ngo bashobore kwivuza. Mbandari kugira ngo dufashanye, kubera ko buno buzima turabizi neza yuko ata muntu yishoboza vyose, nubwo bufise bingana gute hari igihe bigera aho saba ubufasha bwa mugenzawe. Ubwo rero ubufasha bwanje mfise n'umunwa wanje nugushikana ubutumwa akure ndetse no gushikana message kuri benshi bashoboka. Ubwo rero ufise ikibazo cyari cyo cyose canke ufise n'urubanza, ibihe ivyiza intahe woshingira isi n'amakungu, urahawe ikaze ukatwakura ukatwandikira kugira ngo tuyage dushikirize isi tura yuko peut-être cyo dukora cyo duhindurira. Mwese murabizi neza yuko tumaze iminsi turi mu bihe bitoroshe cyane cyane ku mukinyi wa filme Mr Sami canke Govinda canke Harerimana Samuel. Amaze igihe kingana n'indwi irenga abuze umuvyeyi wiwe, mama wiwe yakunda cyane, ubona neza yuko yari nk'Imana yiwe ya kabiri kuruta vyose, bivanye n'ibintu Mr Sami yasiguye ku maziko. Ku munsi w'itariki indwi niho twaje gushingurana iteka uwo muvyeyi ndetse no kumusezera ijyanyuma. Vyari bigoye cyane, yaramarira adasanzwe, kubera ko yari umuvyeyi ubona neza yuko yareze benshi, yatumye ubuzima bwa benshi bukomeza kubaho, yatumye ubuzima bwa benshi buhinduka, ariko kandi yatumye umunezero ugaragara mu mitima y'abantu benshi. Nivyo vyagaragaye ku munsi w'amaziko, kubera ko agahinda n'amarira byari mu maso y'abantu byaraboneka neza yuko atanumwe arimwo ariko araryarya ngo arire kubera ko kurira, atanumwe arimwo ariko arigirisha canke ngo yo barize kubera ko abandi barize, oya, ahubwo umwe wese yarira kubera ko afise ico yakuye kuno muvyeyi Imana yatwaye tugikunda. Mu vyaranze uwo munsi benshi mwarabibonye, abakinyi ba filme barahagurukiye rimwe baza kumushigikira, ndetse abatahashitse bakaba baratumye. Vyagaragaje urukundo rudasanzwe, ndetse rumwe bahora bavuga yuko muri filme badakundana, twarabonye neza yuko koko atari byo, ahubwo urukundo ruhari muri filme rurenze. Tuvuye ku maziko, tuvuye ku mpanda, twashitse aho bakarabira, aho batanze ijambo ku muntu wese yoba afise ico ashikiriza, ndetse batanga n'ijambo ku bakinyi ba filme bagenzi we, aho baserukiwe na Abel Nduwayo nk'umuserukizi w'abasineaste bose bari muri ico kibanza. Mu ijambo yavuze yarashikirije ubutumwa, kwanza yatanze ubutumwa bwahabaye yuko bagerageje kuba hafi n'umuryango iki gihe cyose, ndetse bakaba bararonse akabahasha kari mu migwi ibiri itandukanye, aho umugwi wa mbere watanzwe
n'akabahasha kangana n'umuriyoni byatangiwe ku kigandaro kugira ngo bashobore gukomeza integuro z'urubanza rw'amaziko. Uwo munsi nyene naho bakaba baciye batanga akandi kabahasha k'ibihumbi 500 kugira ngo kaze gufasha Mr Sami, bivanye nuko umuntu yamufasha byose yari mama wiwe, cyane cyane ku bana abuzukuru benshi baguha bari kwa mama, ariko ubu atagihari bigiye kuba intambamyi. Baravuga ati twashimye yuko twotanga kano kantu peut-être kazogufasha kugira ngo ube urasunitse iminsi imbere ku bw'abana ndetse n'abuzukuru basigaye. Umunezero wagaragaye mu bantu bamaze kumva neza yuko ashigikiwe nk'uko ndetse abakinyi bagenzi we bamushigikiye kuri urwo rugero. Abel Nduwayo ntiyahereje aho, yakomeje kwihanganisha Mr Sami, amubwira neza yuko ibihe arimwe ari bihe bitoroshe, ndetse kubura umuvyeyi wahora ufata nka byose kuri wewe, yari byose, yari umunyamabanga wawe, yari umunyabigega wawe, yari umuntu avuga rimwe ukumva gatano canke ukavuga rimwe akumva gatanu, yakora ivyo utatekereza yuko yokoze. Yamuhanuye yuko yogira ingufu akagira umwete kugira ngo nawe arondere umufasha uwo mwaka azana umugore. Rino jambo ryatwengeje benshi, bose bari bahari, wabonye neza yuko barishimye ndetse banakoma amashi cyane, nubwo atari igihe cy'umunezero gusa. Iri jambo ryo ryarabonetse yuko ryaje kugarukana icizere cy'umunezero muri bo. Yagerageje gusigura impamvu avuze rino jambo. Yaravuze ati burya umupfasoni akubera mama, umupfasoni mwiza akubera wa muvyeyi wumva ko wabuze, akubera byose, akubera umunyamabanga. Ubwo rero kububuze wari byose muri ivyo bihe bisaba kurondera uwo musubirira, nubwo atoza gufuka igihengeri cyose, ariko koko ukabuze iti nivyashika ndafise uwo nshira imbere, nivyashika ndafise uwo nitura, ndafise wa munyamabanga, ndafise wa munyabigega. Inyuma y'ubwo butumwa umunezero warabonetse yuko Mr Sami anezerewe, yishimye cyane ku bufasha ndetse no kuba yarabawe hafi n'abakinyi ba filme bagenzi we. Ubona neza yuko ndetse nko mu gihe c'ikigandaro benshi barara ku kiriyo, benshi baje kwifatikanya nawe ijoro ryose bukarinda buca, aho n'itariki y'amakesha ubona neza yuko hateguye kuja gukeshereza ku kiriyo. Bino bigaragaza urukundo rudasanzwe rwagiye rugaragara. Nshuti mukunzi ukurikirana G5 Media, nkundira uje muri comment ugira ico ushikirije kuri runo rukundo rw'abasinayasta, ugira ico ushikirije ndetse ku majambo yahavugiwe, bivanye n'ivyo wagiye urabona n'ivyo wagiye urumva. Ariko kandi duhe condoléance Mr Sami, tumwihanganishe kuko ibihe arimwo nibihe bitoroshe muri kano kanya, nibihe ubona neza yuko bizofatikiye kugira ngo yiyakire. Ariko dusenge twongera tumusabira n'ababishoboye gukomeza kumuba hafi kugira ngo akomeze kwiyakira, akomeze kugaruka muri yasi yiwe, muri yasi y'ukurondera umuryango, na yasi yo kumva neza yuko uno munsi ari ibi, ejo ari ibindi. Ndabakunda cyane, ndabasaba mugire subscribe kuri G5 Media kugira ngo dukomeze kwagura umuryango, ariko kandi mugire partage kugira ngo benshi bashikirwe na buno butumwa. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu, ndabakunda kandi ndabakunda mu vyumve. Ciao ciao. Kubera ko umuvyeyi we yahora gufasha kandi ari kurondera undi muntu agufasha, kuko burya umutegetsi akubera umuvyeyi, akubera mama wawe, akubera byose. Turakwifurije kuronka mu mwaka wa 2025. Kakira umugore Mama rero abo bose bari ngaha n'abakinyi ba sinema, twiyumvire tuvuga ati none tugenda gute, tutegura akabahasha k'ibihumbi 500 kugira ngo ashobore kuraba uburyo bafasha abo bana